Darungije cyane abakunzi ba PITV mwerere hose ndabaramukije mwiba canke mwaramutse bivanye n'amasaha mugeze ko canke bivanye n'amasaha murabe kino kiganiro uko mubona rero sena na Flavs imisi yose imbere za kamera zanyu canke imbere ya telefone yanyu mama mumbona sena na Flavs uno musi rero nabazaniye mu invite mutari mumenyere kuri PITV ariko nagira ibako ryo kumwakira muri PITV kugira ngo tumumenye mwongere mwebwe abafani ba PITV mumenye byinshi asanzwe akora muri industry ya 257 reka rero tumwakire mufashe tumwakire tumuhikaze muri PITV turakura mukije ameze neza safi ndaho okay dugusaba widondora abakunzi ba PITV bo kabara bisura yanje kwana bo ni Gaston aka Gastology niyo mazina yanje nibaza karuko abakunzi ba PITV mwamumvise ni Gaston aka no bastar usanga bavuze tu aka mugaje ntako ndaronka aka Gastology niwo dufise muri indani za PITV muri studio za PITV niwe twaje kugira ngo tuganire vyinshi mu byo asanzwe akora canke mu byo asanzwe mu kazi kiwe asanzwe akoreramo Gastology niryo nushaka mvuge ko cyane ko ngo niryo aka Gastology tugusavye widondore nk'ama jamba biri canke atatu kugira ngo abakunzi ba PITV bakumenye cyane gose wo basigura kuri Gastology mu majambo nka 3 yagute wumbaje izina dusigurire Gastology wari mu majambo abiri canke atatu n'umuntu ameze gute bo wabimbaje bicuritse mugabo bo ndi Gastology umukomedi ni mwijambo rimwe nta tatu mfise uri mu bakomedie bakorera ngaha nyene tawo mu gisagara ca Bujumbura ndi mukomedi naciye ku macano menshi murabizi namwebwe naciye ku macano menshi musanzwe mubizi bo kubatanzi rero ku mazina yanje nyakuri nitwa Gaston aka ni Gastology muga benshi baranzi ku izina rya Gaston na Gastology murarimenye no musi kuri PITV okay abakunzi ba PITV nkuko mwamumvise ni Gastology no mukomedien asanzwe no mukomedien muga nabonye mu mafilme ari serious sinze mugaza ko duha umuco neza rero nka jewe nabandi bantu benshi ndazi bamumenye mu mafilme mu makomedi ibintu bye bitandukanye no cyane muri muga filme bakinye harimo Alvin harimo umufasha wiwe harimo uyu Gastology nabandi benshi niyo filme twamumenyemo cyane canke nico ko twamenyemo cyane twashika kumenya kugira ngo Alvin akwiyumvire umukorane vyagenze gute vyari bimeze gute Jean mugitangura bo Alvin naramuronde naramutigise niyashirabira ariko vyaje gukunda kuko burya twahereye kuri comedy sinzi ko benshi babizi twatanguye dukina comedy mu nyuma rero ndandika film umukozi na mabuja ni wayanditse yanditse bo ijya episode ya mbere bugiye ari nka comedy gusa abantu baca basaba rero ko twohindura filme ko musaruca turayibandanya rero no kuvuga ijya filme umukozi na mabuja nije nayanditse ikikurikira naco Alvin nije namurondeye we waranditse condera Alvin kugira ngo agufashe be n'umugore wiwe muri gukina ijya filme na cyane nuko vyagenze naramurondeye arumva ko mfise ide mfise zirashya hama turakora nk'abantu batabitahura neza comedy na filme nirihe isano rihari cyane ubucuti buhari hagati y'ivyo bikorwa bibiri bo abarundi basigaye bibagiye ko hariho filme na comedy umuntu wese abo hariho filme hakaba na comedy burya filme ni ikintu kiri sérieux umuntu akina ari sérieux muramaze kubibona umva ni ibintu biri sérieux ariko ibintu bya comedy murabizi ni ikintu comedy ni ikintu gitwenza umuntu filme naco ni ikintu kiza cigisha gifatiye kwishingira iri canke riri twashaka kumenya rero nko vuze ati ni wanditse ijya filme umukozi na inabuja kandi vraiment filme yari imeze neza nk'ubwo bayitanguye mu ntango mengo ni comedy filme yari imeze neza kandi yari yanditse neza cyane gose twashaka kumenya ijya filme nimba atari banga
nibihe bintu wavuze ko warundi Alvin Smith ni yashirabira nibihe ibintu rero wahuye navyo dekuraje bigutuma ya filme yawe itagenda nkuko washaka canke nkuko wari wifuza irya filme igituma itagi yagenze nkuko nifuza jewe ku bwanje irya filme ariko ntivyabandanije nkuko navyifuza umva yagenze nkuko jewe nabishaka gusa ntiyabandanije nkuko nabishaka kuko urabona bisa n'ivyahagaze kuko urabona twakinanye n'umuntu yiyamira Canada nkuba dari bica bigorana ni hatari niri nasihari ariko nibaze kagarutse tuzokora mugabo irya filme yaraheze tuzokwandika iyindi amatuba y'ibikogwa. Okay, uravuze yuko usanzwe uyandikira amafilme hariho n'indi saison rero turiko turakubonamwo ubunye ariyo nshaka ko duhagarara ko cyane gose twashaka kumenya irya filme nkuko wavuze ngo uriyandike nayo niyo yandike canke bimeze gute. Filme vyamugoye Gaston nayo n'indi shasha mperuka kwandika kandi iyo rero iranaryoshe cyane kurusha n'umukozi na mabuja. Bagende kuri AS bakore subscribe bayitegereza iraryoshe kandi irigisha ku muntu yayibonye. Bagende bayirabe ku bwishi irakaze cyane. Usanzwe uvuze ko wandika filme kandi ukazikina ugakina na comedy nta chano ya urakeye ukina ushira ku yandi macano ntabwo ubona ko hariho uruhombo uri kurahomba babone wewe ubwawe ntabyo ubona canke uracaye mu vyumviro bacavyumvire ko zoduhayo cyane. Natanguye kubibona kuvigena kina film umukozi na mabuja. Abafana n'abafanzi abantu bankunze barambaza SK w'ibikorwa byawe tuzora tubisanga he ko tukubona kwa Alvin Smith n'utaki kubona abagiye barambwira nk'ivyo nibo baciye bantera intege zo gukira channel zanje jubu ndafise channel ya YouTube nkagira na channel ya Facebook izo channel ndazifise ariko nitwo turabona ko ibikorwa byawe kubera iki birajako ndafise ibikorwa kuri YouTube ndafise kibikorwa no kuri Facebook biriko ariko dushaka kumenya irya film uri kurakora ubunye kwege itagiye kuri page yawe si yawe canke uri kwikinira abandi bantu je bakaca bayishira kuri channel yawe kuri YouTube ija kuri AS kuri Facebook ija kuri Gaston Burundi. Okay, antuka sanga arivyo yashatse gusa nimeze neza iyo film imeze neza cyane genda kuri AS TV ucubona vyamugoye Gaston ni film imeze neza manze gushira ko episode imwe nimaze kujako seri 1 rero genda mu live ifise inyigisho nziza ifise inyigisho zikwereka kungene kuye kubaho mu buzima kandi imeze neza vroma bayiteguye neza twashaka kumenya rero nube ucitse mufitane na beni AS TV AS Studio TV bucuti dufitaniye turakundana turakorana turafashanya nuko bimeze baje mubabara no comedy niko sanzwe yivugira kunyene mu bucuti murakorana n'ibindi bintu byinshi cyane gose twashaka kumenya ku ruhande rw'iwawe uri kuraraba filme canke comedy ngahanyi mu Burundi canke ngahi Bujumbura uri kuraziraba ukazigeranya no mu bindi bihugu ubona gute iterambere rya filme canke rya comedy ngaho uribona gute muri rusange asha mu Burundi birago kugira uzojya mera ya comedy warapambanye warakoze ariko bizoza urabona twebwe mu Burundi turacari hasi cyane nk'abantu bakoresha YouTube nga mu Burundi si benshi cyane kandi YouTube murazi kariyo cyano idushigikiye cyane twebwe abastar rero abantu bazikoresha ntibatwitayo ntibakunda abasani b'u Burundi ndiko ndarabandi abastar barakubita amajeme menshi barafisa abasabone benshi kubera ko bari mu bihugu birateye imbere kubera sinzi ningene no bivuga urumva muri iki gihugu ciwacu kuntu bimeze umurundi aguhaye jeme arashobora kwumva kumenga araguteje imbere kandi unateje imbere umuntu wiwanyu sisa makosa usanga je muri kurayiha Diamond Platinum atanaho muzohurira ugasanga uri kurafana kingwendo canke kanumba ni niyo ngorane dufise abarundi duheri wacu tumaze dufana ivyi wacu hama tuzoje hanze nibaze yuko abantu basanzwe bakurikirana ibintu bya filme ndundi canke ama comedy muri rusangi twokunda ivyacu d'abord kugira ngo impano zacu z'abarundi biwacu batera imbere babandanye badubikorwa bimeze neza cyane hama kuri filme uri kurasohora umunsi
twitege ikindi gikorwa ryayo twitege indi episode ryayo nyuma y'indwi zibiri sorry nyuma y'indwi zibiri nyuma y'indwi zibiri yindi sezo izobije ko yavyamugoye Gaston partie D nzobigiye kuri AS Niki abakunzi ba PITV murumva yuko ibikorwa vy'iwiwe biri kuri AS Studio TV n'ibikorwa bisanzwe biri après des semaines kugenda mukaraba episode igira kabiri vraiment ni film imeze neza irimo inyigisho abantu bakunda filme zifise inyigisho zimeze neza ndabiba tuyo saison imeze neza yanditse neza uwo mujama arandika guys arandika sinani bumvire yuko ijya filme bakoranye na Alvin Smith nari we yanditse vraiment arandika kandi yandika neza ariko twashaka kumenya wowe sinzi igihe bimazemwe bivuze gukina amafilme canke comedy ariko twashaka kumenya nikiye kintu urangukamwo canke uravuga ati ikintu cishime cyane kubona nagiye mu gaho gukina filme canke gukina ama comedy ni cyane ibintu nagenda kora muri comedy birahari je nk'ijya film umukozi na mabuja hari umuntu yakozeko ntiriwe ndavuga izina yarampamagaye muhira arampibasha 300,000 rero no kuvuga icyo nigikorwa nakuye muri comedy niko novuga utundi duke mwaragiye murabona amantuze ama views yashikanye kuri YouTube muca mubona nyene twarose duke nuko nyene twashimye uko nyene sawa abumva yuko baravyishimira pe irya filme yamugejeje kuyindi level kandi visibility yiwe yaratumye yamenyekana umujama ko je atabirya filme antuka simbana indamuzi mbwa kuri irya filme ndamuzi kandi nakunzi ba PITV ndibaza ko mwamaze kumenya nababwiye ko yakinye muri irya filme ya Alvin Smith n'umugore wiwe twashaka kumenya rero n'ibindi bikorwa dufitiye après yisezo muri ko murasohora ibindi bikorwa mwaba mudufitiye muri I Studio TV bo bagende kuri page yanje ya Facebook by liking baje page yanje ya Facebook nitwa Gaston G Burundi bo channel yanje ya YouTube ariyo chaîne nitwa Gaston G gusa bagende bakore subscribe rero barindire nguma nshirako nguma posting cyane gose abakunzi ba PITV genda kuri channel ya Gaston G kuri YouTube gire subscribe d'abord et après uzozura urabona ibikorwa gerashirako upartage n'abandi bagenzi bawe umushemwe ga commenter guys ga commenter turagakunda twebwe naje ubwanje mubona nkoze akantu katari meze neza je muri commenter umbwire mu bunyarufura tudatukanye tutabwiranye nabi mbwiye ati kosora kanaka reka umusapre murazoca bandanya bikora neza hama Gaston sinzi kuvuza akantu hobwira abakunzi bawe canke abakunzi ba film canke ba comedy muri rusange umuntu mbere kurangiza ikiganiro Bo kitu chambere nababwira baje kuri cyano twakore iki kiganiro wavuze ni PITV bamanze bakore subscribe baje no kuri cyano yanje Gaston G bakore subscribe baje kuri AS bakore subscribe kugira ibikorwa byanje babikurikirane kintu nababwira bamanze bashigikira abarundi imbere yo gushikirana ubo hanze nimba ukoresha YouTube manzo rondera umurundi umurabe umunyamahanga abe umugire après umusupporting après nivyo novuga tumaze dutera imbere twebwe apana guteza imbere abantu bareya nivyo bifes yama yavuze ibintu binkora ko bifes anatoa ngoma n'umufandi wiwe mwavyumvise aranato umva arahanura cyane ku bantu mviriza umuziki wiwe kirazira kuza gusupporting umuntu atana muzohurira wangu yego twese turabakunda mugabo heri wanyu nico nobwira abantu bariko badukurikirana ubunyene nico nobasaba cyane gose so abakunzi ba PITV murumva ko dukundanye cyane gende kuri Gaston bandike Gaston hama mubwire commentaire mugire ama partage ndazi yuko subscribe bizozo mwamaze kuzigira izisaha nyene hama murabizi ko dukundana cyane yerina na Flavia kuri micro banda mushigikira ibikorwa byacu banda mushigikira ibikorwa by'abajene banyu kugira ngo je canke hirya yejo babe ikindi kintu canke bashike ku yindi ntambwe bifuza gushikako hama ndabakunda cyane bye bye